Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni mboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Za ntwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'u Burundi zimaze gufatirwa mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze gucakira bya bitwaro bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi. Ni nyuma y'aho imirwano ikomeye cyane yarayibaye, abasirikare b'u Burundi bakava mu mujyi wa Uvira bakirukanka bagahungira mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 intwaro zikomeye z'igisirikare cy'u Burundi zimaze gucakirwa n'abarwanyi ba Generali Makenga. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Uvira aremeza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, abasirikare benshi b'u Burundi bahisemo guhunga berekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. Abasirikare b'u Burundi buriye amakamyo ya gisirikare barirukanka. Amakuru atugeraho aravuga yuko kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya 9 abarundi bakirimo guhunga berekeza mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Gitega bwari bwategetse ko nta musirikare n'umwe yemerewe guhunga. Generali Neva yari yavuze yuko bagomba kurwana umuhenerezo kandi ko byanga bikunda bagomba kwegukana intsinzi. Byari bibujijwe rero guhunga basubira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ababigerageje bararashwe. Hari abasirikare barenga 80 bashatse gutoroka urugamba ngo basubire mu Burundi, ariko barashwe na bagenzi babo. Ibyo guhunga rero basubira mu gihugu cy'u Burundi byo rwose ntago byashobokaga, kuko Generali Neva yari yatanze itegeko ko umusirikare wese ugerageza guhunga bagomba kumurasa. Babonye rero nta yandi mahitamo, bahitamo kwerekeza muri Tanganyika. Amakuru akomeye cyane arimo kutugeraho avuye mu gace ka Uvira nuko inyeshyamba za M23 zamaze gufata za ntwaro zose z'abasirikare b'u Burundi. Bya bitwaro bikomeye Generali Neva yohereje muri Kongo, ubungubu intare za Sarambwe zamaze kubicakira. Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira nyuma y'imirwano ikomeye cyane ndetse n'amayeri ahambaye cyane ya gisirikare. Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira. Ndasubiramwo, intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse zamaze gufata intwaro zikomeye z'igisirikare cy'u Burundi. Abazalendo na FARDC nibo birukanse ku nshuro ya mbere. Nta musirikare wa Kongo urimo kugaragara mu gace ka Uvira. Abazalendo ndetse na FARDC bakoze ibikorwa by'ubusahuzi ndetse babomora za magaze n'amabutike y'abanyagihugu. Ubungubu rero bamaze guhunga berekeza mu mujyi wa Karemi. Amakuru akemeza ko kuri iki cyumweru igenekerezo rya 9 ari umunsi ukomeye cyane, aho intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu bice byose by'umujyi wa Uvira. Mu mirwano ikomeye cyane yarayibaye, amakuru twamenye nuko ibifaru bigera kuri 7 by'igisirikare cy'u Burundi byacakiwe n'intare za Sarambwe. Hari imodoka z'amakamyo zitwara abasirikare b'u Burundi. Amakuru aravuga yuko izigera kuri 3 nazo zacakiwe n'abarwanyi ba Generali Makenga. Hari intwaro ziremereye cyane nazo zafatiwe ku rugamba. Hari n'intwaro ntoya z'abasirikare bagendana, izi nazo abarwanyi ba Generali Makenga bazifatiye muri kariya gace. Biravugwa kandi ko M23 yaguye kuri depo y'intwaro nyinshi cyane z'igisirikare cya Kongo. Intwaro bivugwa yuko zikomeye cyane kandi ngo zagombaga gukoreshwa mu guhangana na ziriya nyeshyamba.
Amakuru dufite nuko baguye kuri depo y'intwaro nyinshi cyane rwose za FARDC bakaba bazifatiye mu mujyi wa Uvira. Ibingibi rero ngo bikaza gutuma izi nyeshyamba zikomeza urugamba. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko bafatiyemo ibikoresho bikomeye, ibikoresho bikiri bishyashya bya FARDC ndetse ngo byari byaravuye muri Tanganyika bije kurwanya M23 ariko babicakiriye ku rugamba mu mujyi wa Uvira. Amakuru atugeraho yemeza neza ko iyi depo y'intwaro bacakiriye mu mujyi wa Uvira yari irimo intwaro zavuye muri Afurika y'Epfo zikanyura ku cyambu muri Tanzania, zikava muri Tanzania zinyura muri Tanganyika ziza muri Kongo. Hari amakuru yemeza ko izi ntwaro zaguzwe na Kongo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ngo ni intwaro zihambaye cyane kandi zari zitarakoreshwa, ngo ni igihombo gikomeye cyane rero ku basirikare ba Kongo ndetse n'Abarundi kuba zino nyeshyamba za M23 zabashije gucakira iyi depo y'intwaro. Hari amakuru avuga ko ubutasi bwa M23 bwari bwaramenye aya makuru ndetse ngo barwanaga mu mayeri akomeye cyane bashaka rwose gucakira ibi bitwaro bya FARDC mu mujyi wa Uvira. Ni nako byagenze rero kuko mu rukerera rw'irigenekerezo rya 9 intare za Sarambwe zinjiye mu nyubako ikomeye cyane yari ibitsemo ibitwaro biremereye cyane ndetse n'ibitwaro bishyashya byaguzwe muri Afurika y'Epfo. Ibi byose M23 yamaze kubyigarurira. Hariyongeraho kandi ibindi bitwaro by'abasirikare b'u Burundi nabyo intare za Sarambwe zacakiriye ku rugamba. Mu mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba, amakuru dufite nuko ibyago bikomeye cyane byagwiriye abasirikare b'u Burundi. Mu mujyi wa Uvira harimo kugaragara ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga yuko abarenga 430 baguye ku rubuga rw'imirwano. Ibingibi ngo byatewe nuko General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi yari yategetse ko abasirikare bagomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Abageragezaga guhunga basubira inyuma berekeza mu Burundi bararashwe. Ibingibi byatumye abasirikare barwana nkaho nta yandi mahitamo bafite. Bararwanye kugeza ubwo abarenga 430 bitabye Imana. Aya ni amakuru yizewe navanye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi. Hari umwe mu basirikare b'u Burundi yabwiye umumenyesha makuru wacu ko ibirimo kubashikira muri kariya gace ari akamaramaza ndetse ko ubutegetsi bwa Gitega bwagiye gutakura isongoye abana b'u Burundi. Imwe mu masoko yanjye mu mujyi wa Uvira amaze kumbwira yuko ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birimo kugaragara irya nino mu mabarabara. Ibiziga byinshi cyane birimo kugaragara muri kariya gace ka Uvira. Ibiziga birimo kugaragara muri Uvira ngo ni nka bimwe byagaragaraga mu mujyi wa Goma ubwo M23 yari imaze gucakira uyu mujyi. Murabyibuka yuko mu mujyi wa Goma ibiziga byabaye byinshi, abazarendo na FARDC benshi cyane rwose barapfuye. Croix Rouge yamaze icyumweru cyose irimo guhamba abasirikare ba Kongo baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aravuga ko ariko biza kugenda muri uyu mujyi wa Uvira kuko urimo kugaragaramo ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko abana b'u Burundi bakomeje kwita kuri songoye. Niba ufite umwana wagiye muri Kongo cyangwa umugabo wawe akaba yaragiye kurwana muri Kongo, ndakumenyesha yuko rwose adashobora kugaruka mu Burundi. Birashoboka yuko nawe ari umwe mu baguye muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Uvira. Abana b'u Burundi barenga 430 bapfuye, byose bitewe na General Evariste Ndayishimiye wavuze yuko bagomba kurwana nta gusubira inyuma.
Hari hashize iminsi myinshi cyane abarwanyi ba M23 barimo kugerageza kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi barwanye urugamba rukomeye. Ndababwiza ukuri, nubwo abarundi bamaze guhunga ndetse abandi bagapfa, amakuru atugeraho aravuga yuko no ku ruhande rwa M23 naho bapfushije abasirikare benshi. Intambara nta kamasa kimiriza bose. M23 nayo amakuru atugeraho aravuga yuko yatakaje abasirikare ndetse yakoresheje imbaraga nyinshi cyane ngo yinjire muri uyu mujyi. Hashize iminsi imirwano irimo kubera mu micungararo y'igisagara cya Uvira, ndetse abarundi barwanye urugamba rukomeye, bakoresheje intwaro ziremereye cyane. Abarundi bakoze ibishoboka byose kugira ngo Uvira idafatwa, ndetse amakuru akemeza yuko General Neva ubungubu noneho ibintu byamukomeranye, ibyo yatinyaga bimugezeho. General Neva yavugaga yuko mu gihe izi nyeshyamba za General Makenga zaba zigaruriye umujyi wa Uvira, ngo byaba bigiye gushyira mu kaga ubutegetsi bwiwe, ngo byatuma izi nyeshyamba zifasha Red Tabara maze ikavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ubungubu rero M23 yamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Umujyi wa Uvira ndetse n'umupaka wa Kongo uhuza u Burundi na Kongo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Makenga. Intare za Sarambwe zamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Ni inzozi mbi cyane kuri General Evariste Ndayishimiye, ndetse amakuru aravuga yuko yabuza yacira n'ayamira. Arabibona neza ko abanzi biwe bamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Yarabarwanyije mu buryo bukomeye cyane, ndetse M23 nayo ngo ishobora kugaba igitero cyo kwihorera ku butegetsi bwa Gitega. Hari amakuru atangazwa n'abategetsi ba Gitega avuga yuko izi nyeshyamba za M23 zigiye gufasha Red Tabara zikayinjiza mu gihugu cy'u Burundi, maze ngo bakaba batembagaza intwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Ni ibyago bikomeye cyane rero. Ifatwa ry'umujyi wa Uvira ni ikintu kibi cyane ku butegetsi bw'u Burundi. Koloneli Leandre Kavamahanga w'igisirikare cy'u Burundi yarashwe. Ndasubiramwo. Koloneli Leandre Kavamahanga w'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe muri Kongo. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo gushyamiranya M23 n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko Koloneli Kavamahanga yamaze kurasirwa mu gace ka Uvira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 habaye imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare barenga 190 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano. Ndasubiramwo. Abasirikare 190 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo ya Uvira. Amakuru kandi aravuga yuko benshi bakomeretse mu buryo bukomeye. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Uvira aremeza neza ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 habaye imirwano ikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 zahanganye mu buryo bukomeye n'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi nabo barwanye urugamba rukomeye. General Neva yategetse yuko bagomba kurwana umuhenerezo. Yavuze yuko nta musirikare agomba gusubira inyuma ngo ahungire mu Burundi, ngo bagomba kurwana urugamba rukomeye rwo kurengera u Burundi, ngo ntago bagomba kwemera ko izi nyeshyamba za M23 zigarurira igisagara cya Uvira. Imirwano rero irimo guca ibintu muri kariya gace. Amakuru yamaze kumenyekana aremeza yuko Koloneli Kavamahanga Leandre warurongoye amabatayo y'abasirikare b'u Burundi barimo kurwanira muri kariya gace yarashwe n'abarwanyi ba M23 ndetse akitaba Imana. Koloneli Kavamahanga Leandre yapfuye. Yaguye ku rubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba General Makenga bamurashe, ndetse amakuru akemeza yuko hari undi musirikare afite ipeta rya Liyetona nawe yaguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace.
Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare barenga 190 aribo bapfuye. Muri bano basirikare b'u Burundi bapfuye harimo ba ofisiye, ndetse amakuru akemeza yuko abandi benshi bakomeretse. Ni ibintu rero biteye ubwoba cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare b'u Burundi batangiye gucika intege ku rubuga rw'imirwano. Bamwe mu basirikare b'u Burundi baravuga yuko batazi impamvu barimo kurwanira muri Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bwababwiye ko barimo kurwana intambara ikomeye yo kurengera igihugu cy'u Burundi, ngo mu gihe M23 yaba yigaruriye Uvira byashyira mu kaga umujyi wa Bujumbura, ndetse ngo byatuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD butembagazwa. Amakuru rero aremeza neza ko ikiziga cya Koloneli Kavamahanga Leandre cyamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 8 ikiziga cya Koloneli Kavamahanga cyageze ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Hakoreshejwe ubwato butoya bwa gisirikare maze bukivana muri Uvira bukijyana mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko ubwato bwa gisirikare aribwo bwakoreshejwe, kandi ngo bwavuye mu gihugu cy'u Burundi bwerekeza hariya ku nkombe za Tanganyika muri Uvira. Ikiziga cya Koloneli Leandre Kavamahanga cyamaze kwakirwa n'abasirikare mu Burundi. Ni ibyago bikomeye cyane, ni amarira ndetse n'imiborogo mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga ko urupfu rwa Kavamahanga rwaba rugiye gutuma abasirikare b'u Burundi batsindwa uru rugamba. Generali Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi niwe arongoye abasirikare b'u Burundi bose barimo kurwana muri Kongo. Generali Mingi yategetse yuko bakomeza imirwano, kandi ngo umusirikare wese uri busubira inyuma nta kabuza bagenzi biwe barahita bamurasa. Generali Posiyeri Hakizimana Batazira Mingi nawe yahawe amabwiriza akomeye cyane yo kurwana umuhenerezo mu gace ka Uvira, ntiyemera yuko M23 yinjira muri kariya gace. Ndababwiza ukuri rero ko abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Kongo, abasirikare benshi barimo gukomereka. Amakuru twamenye nuko ubwato bwa gisirikare aribwo burimo gukoreshwa mu gutwara inkomere, mu gutwara abapfuye, ndetse n'abandi bose barimo kugira ibibazo ku rugamba. Muri Tanganyika hagaragayemo ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi. Muri Tanganyika kandi hagaragayemo ubwato burimo abasirikare bafite intwaro zikomeye. Ni amakuru rero arimo kwemezwa n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikagaragara yuko benshi barimo kugwa mu mirwano muri Uvira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika muri Uvira, ndetse inkuru mbi ikaba yamenyekanye ko Koloneli Kavamahanga yitabye Imana, ndabamenyesha ko igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bo rwose bakomeje imirwano barimo gushoza ku barwanyi ba Generali Makenga. Indege z'intambara za FARDC uyu munsi ku igenekerezo rya 8 zongeye kurasa mu gace ka Mwenga ndetse na Warungu. Indege za Sukoyi zahagurutse i Bujumbura maze zijya kurasa muri Kongo. Ni ibintu abarwanyi ba M23 bamagana, ndetse bakavuga ko byanga bikunda ubutegetsi bwa Gitega bugomba kuzishyura iki kintu burimo gukora. M23 yavuze yuko izihorera byanga bikunda, ndetse M23 yateguje General Neva ko nawe azasogongera kuri aya masase arimo kurasa muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba Generali Makenga bashobora kuzagaba igitero gikomeye kigamije kwihorera kuri Generali Neva ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ngo ntabwo byumvikana ukuntu indege zirimo guhaguruka mu Burundi zikajya kurasa muri Kongo. Ibingibi ngo ni agasomborotso gakomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega, ndetse abarwanyi ba M23 ngo barababuriye ariko banze kumva. Ikigiye gukurikiraho rero ngo nuko izi nyeshyamba za M23 nazo zizagaba igitero cyo kwihorera ku butegetsi bw'u Burundi.
Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo, ku munsi wo kwizihiza umunsi w'abagore, Perezida Tshisekedi yagize umukobwa wiwe umunyamabanga wiwe wihariye. Umukobwa wiwe witwa Christiana Tshisekedi yamugize umunyamabanga wihariye wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakongomani benshi barimo gutera hejuru bakavuga yuko Tshisekedi ibiro byiwe byose yabyujuje abo mu muryango wiwe. Babyara biwe bose bari mu buyobozi, abavukana n'umugore wiwe bose bari mu buyobozi bwa Kongo. Abandi bose bafite icyo bapfana na Tshisekedi nabo yabahaye imyanya myinshi. Amakuru akemeza yuko abajyanama ba Tshisekedi ndetse n'abanyamabanga biwe barenga 300. Aba bose bahembwa za miliyoni z'amadolari y'amanyamerika, ndetse bikavugwa yuko Tshisekedi arimo gukora ibishoboka byose ngo umuntu wese bafitanye isano yinjire mu butegetsi bwa Kongo. Christiana Tshisekedi ni umukobwa wa Tshisekedi, yamugize sekreteri particulier wa Tshisekedi, ndetse ibingibi bikaba byemeza yuko ngo ubutegetsi bwa Kongo bwabaye ubutegetsi bwa kamwana wa mama. Generali Prime Niyongabo amaze gukomborwa ku mabanga yo gutwara igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, Generali Prime Niyongabo yararongoye igisirikare cy'u Burundi, amaze gukomborwa kuri aya mabanga yiwe. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko Generali Evaristo Ndayishimiye amaze gukora amavugurura akomeye cyane mu gisirikare. Hari impinduka zikomeye cyane zigiye kugaragara mu gisirikare cy'u Burundi. Generali Neva yamaze gufata imyanzuro, ndetse amakuru yizewe aravuga ko kuri uyu wa mbere aribwo biza gutangazwa ko Generali Prime Niyongabo yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Mu bandi basirikare bakomeye nabwo ibintu ntago byoroshye. Hari bombora rikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Generali Neva arimo kwirukana abasirikare bose avuga yuko batamugandukira. Arimo kwirukana abasirikare bose avuga yuko ari abagambanyi, ndetse ko bari mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Amakuru twamenye nuko Generali Kirapanze yarakuriye abacungereye umutekano wa Ndayishimiye, nawe yamaze gukomborwa kuri aya mabanga yiwe. Generali Kirapanze ngo yananiwe gucungera neza umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ngo yavuzwe mu mabi menshi yo gushaka gutembagaza Generali Neva. Amakuru twamenye nuko Generali Jean Paul Habimana wari sous-chef d'état major w'igisirikare cy'u Burundi nawe yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Uyu Generali Jean Paul Habimana niwe yari icyegera cya Generali Prime Niyongabo. Yari yungirije Generali Prime Niyongabo ku burongozi bw'igisirikare cy'u Burundi. Abari barongoye igisirikare cy'u Burundi rero bose bamaze gukomborwa nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Generali Neva ngo yarakaye mu buryo bukomeye, ndetse nyuma y'igitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi ku ijoro ryo ku igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8, ibintu byahindutse kwa Generali Neva. Generali Neva ngo arabibona neza ko abajenerali bashaka kumwica, ndetse yaramaze iminsi 2 atangaje yuko abizi neza ko hari abajenerali barimo gupanga umugambi wo kumwivugana. Yabitangarije mu nama ikomeye cyane ya gisirikare ubwo yabarebaga mu maso akababwira ko abizi neza ko barimo gutegura umugambi wo kumugandagura ndetse no kumutembagaza ku butegetsi. Mu ijoro ryakeye rero za grenade 2 zatewe kwa Ntare Rushatsi. Imodoka ya Ndayishimiye yangiritse mu buryo bukomeye, ndetse umwe mu basirikare bacungera umutekano wa Generali Neva yitabye Imana. Hari abasirikare 2 mu bagabye igitero nabo barashwe bitaba Imana. Bagaragaye bafite inkoho z'abasirikare b'u Burundi basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Bari bambaye imyenda y'igisirikare, ndetse ngo bamenyekanye yuko ari bamwe mu basirikare bari basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu.
nyuma ya kino gitero cyagabwe kwa Generale Evariste Ndayishimiye, amakuru yihuta cyane aravuga yuko Generale Neva amaze gufata ingingo zikomeye, amaze gukombora wari ukuriye abajepe, wari ukuriye abajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Generale Kirapanze amaze gukomborwa ku mabanga yiwe nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Amakuru kandi aremeza yuko Generale Evariste Ndayishimiye yamaze rwose no gushyiraho abandi basirikare bagomba gusubirira bano bamaze gukomborwa ku mabanga yabo. Nk'uko natangiye mbibabwira rero, General Prime Niyongabo yararongoye igisirikare cy'u Burundi, niwe kizigenza wa mbere yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Amakuru avuga yuko General Neva yaramaze iminsi arimo kwikanga igiti n'ibuye, ndetse ngo yabonye amakuru yemeza ko General Prime Niyongabo yari arimo gutegura ibikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru avuga yuko General Prime Niyongabo ndetse na Colonel Reveriyano Ndikuriyo bari mu bikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. General Evariste Ndayishimiye rero yarakaye mu buryo bukomeye, ndetse amakuru aremeza neza ko yamaze gukombora uyu General Prime Niyongabo. Ngo ni ikishi, ngo ni umuntu ushobora kumugambanira umunota ku wundi, ndetse ngo yamaze kujya ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo urimo gushaka kuzarongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko hari inama ikomeye cyane yahuje abagabo batatu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama yahuje General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Gervas Ndirakobuca, uyu nguyu ni umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama bakoranye na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko aba bagabo bombi bamaranye ijoro ryose kuri iri genekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8. Bamaze amasaha agera kuri 6 barimo kuganira nyuma y'aho ibitero byari bimaze kwibasira Ntare Rushatsi. Amakuru yemeza neza ko General Ildefonse Habarurema ariwe yahishuriye Ndayishimiye ko ibintu birimo kuzamba mu Burundi, kandi ko agomba gukombora bamwe mu basirikare bafite umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi ngo yagiye ahishura amakuru menshi cyane yerekana ko General Prime Niyongabo, General Kirapanze ndetse na Jean Paul Habimana bari mu mugambi wo gutembagaza General Neva. Ndetse ngo bano bagabo bamaze kwemera neza ko General Evariste Ndayishimiye nta mbaraga agifite zo kurongora igihugu cy'u Burundi. Ngo mu mwaka w'2027 bazashyigikira Colonel Reveriyano Ndikuriyo aba ari we wiyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero bitagombaga kubasiga amahoro. Hari n'amakuru avuga yuko bamwe muri bano bajenerali bashobora gutabwa mu mvuto, ndetse General Evariste Ndayishimiye ngo yarakaye mu buryo bukomeye. Mu busanzwe General Neva yagishaga inama akagwi k'abajenerali, ariko kuri iyi nshuro amakuru atugeraho aremeza neza ko atigeze agisha inama abandi bajenerali. Yagishije inama abajenerali 2 gusa, General Ndirakobuca ndetse na General Ildefonse Habarurema, nibo bonyine bamugiriye inama yo gukombora bariya basirikare bakomeye bavugwa mu bugambanyi bwo kumwivugana. Amakuru arimo kudushikira aremeza yuko General Evariste Ndayishimiye nyuma yo gukombora General Prime Niyongabo yamaze kwemeza ko General Silas Ntigurirwa ariwe agiye kurongora igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, General Silas Ntigurirwa niwe agiye kuba chef d'etat major general w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko General Ildefonse Habarurema ndetse na General Ndirakobuca bagiriye inama Ndayishimiye yo gushyiraho General Silas Ntigurirwa akaba umuyobozi w'igisirikare cy'u Burundi.
General Silas Ntigurirwa arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, yarajejwe ibiro by'umukuru w'igihugu. Amakuru rero akemeza ko General Silas Ntigurirwa ari we agiye gusubirira General Niyongabo Prime wamaze gukomborwa ku mabanga yiwe n'umukuru w'igihugu. Ibintu ntago byoroshye rero mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa ko hari abandi bajenerali barimo kuvugwa yuko bagiye gusimbura Kirapanze ndetse bakanasubirira General Jean Paul Habimana nawe yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Amakuru twamaze kumenya nuko General Silas Ntigurirwa niwe agiye kuramutswa igisirikare cy'u Burundi. Uyu mugabo arazwi cyane muri iki gisirikare cy'u Burundi ndetse bivugwa ko ari hafi cyane ya General Neva. General Neva arimo kwiyegereza abasirikare abona yuko bashobora kumucungerera umutekano ndetse arimo kwiyegereza abizerwa cyane, ngo arimo kugenda yigizayo abasirikare abona yuko bashobora kumugambanira ndetse no kumutembagaza ku ntwaro yiwe. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas asanzwe ari guverineri w'intara ya Ngozi ashobora kujya mu biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru aravuga yuko General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas ari umuntu wa hafi cyane ya General Neva, ngo ashobora kumuvana ku burongozi bw'intara ya Ngozi akamujyana kurongora ibiro by'umukuru w'igihugu. Ni amakuru nayo arimo kuvugwa muri kano kanya mu gihe ibintu bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. General Neva arimo kwiyegereza abasirikare bakomeye kandi abona yuko bashobora kumuhagarara ko, ngo arimo kwiyegereza basoma mbike biwe, ngo yamaze kumenya ko hari akagwi k'abajenerali barimo gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Ubu rero ngo igihe kirageze ngo nawe abakombore maze yiyegereze ba basirikare abona ko ari abizerwa kuri General Neva. Ni muri iyo mpamvu rero General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas umaze iminsi mike cyane agiye kurongora intara ya Ngozi, ngo bashobora kumukurayo vuba na bwangu bakamujyana mu biro by'umukuru w'igihugu. Biravugwa kandi ko hari umukoroneri asanzwe atwara ikigo cya gisirikare nawe ashobora kwerekeza mu bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe ibintu bikomeje kuyangara mu gisirikare ndetse bikavugwa ko hari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Mu minsi ishize igitero gikomeye kibasiye ibiro by'umukuru w'igihugu. N'uyu munsi ku igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8 ibintu byongeye kuyangara kuko mu ijoro abantu batamenyekanye bateye za grenade ku biro by'umukuru w'igihugu. Hari amakuru rero avuga yuko General Neva ariwe yaba yabikoze kugira ngo yikize abasirikare ndetse abeshye yuko abajenerali aribo bagabye kino gitero. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare aremeza neza ko igitero cyaraye kibaye ku biro by'umukuru w'igihugu, ngo nta wundi muntu wagikoze, ngo rwose cyakozwe na General Neva. General Neva ngo yigabyeho igitero kugira ngo abone impamvu za nyazo zo kurakara ndetse no gukombora abasirikare. Dore nk'ubu ngubu General Kirapanze yarakuriye abajejwe gucungera umutekano wa Ndayishimiye nawe yamaze gukomborwa, ndetse biravugwa yuko ibitero byagabwe kwa Ntare Rushatsi ari bimwe mu bintu bikomeye cyane bitumye akomborwa ku mabanga yiwe. Ariko kandi byanavuzwa yuko akorana na General Prime Niyongabo na Reveriyano Ndikuriyo mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Ni bombora rikomeye rero mu bihangange mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye ashobora no guhindura abagize guverinoma. General Prime Niyongabo umaze gukomborwa ku mabanga yiwe yaramaze imyaka myinshi rwose atwaye igisirikare cy'u Burundi. Benshi mu banyagihugu b'u Burundi babona ko ari umugabo ubushitse. General Prime Niyongabo avuga amajambo make cyane, ariko bikavugwa yuko ari umwe mu bajenerali bakomeye ndetse bari bafatiye runini General Evariste Ndayishimiye.
Biravugwa rero ko ibomborabombora ryaba rigiye kuvuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo ibi bikorwa bya General Ndayishimiye bishobora guteza akaga kuko imigumuko igiye gutangira mu gisirikare. Hari bamwe mu basirikare basanzwe bayoboka General Prime Niyongabo rwose ngo bamaze kwemeza yuko badashobora kuyoboka General Silas Ntigurirwa, bakavuga yuko ahubwo ibingibi bikozwe na General Neva bigiye guteza indyane zikomeye mu gisirikare cy'u Burundi, ngo ni n'ibintu bishobora rwose gutuma ubutegetsi bwiwe butembagara mu buryo bworoshye. Kwa General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi hatewe ibisase. Ndasubiramwo, kwa General Evariste Ndayishimiye hatewe za grenade zigera kuri 2 mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8. Amakuru arimo kuva mu ntara ya Gitega aravuga yuko ibintu byayangaye. Umutekano wakajijwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Abantu bataramenyekana bateye za grenade ku biro by'umukuru w'igihugu, ndetse biravugwa yuko bashakaga kwivugana General Neva. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu ntara ya Gitega. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu bajejwe gucungera umutekano w'abakomeye mu Burundi aremeza neza ko General Evariste Ndayishimiye yarayasimbutse urupfu. Amakuru aravuga yuko ku isaha y'isa 3:50 ku mugoroba w'igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8, abantu bataramenyekana bateye grenade 2 muri parikingi. Amakuru akavuga yuko imodoka isanzwe itwara General Neva yari iri muri parikingi ku biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru rero akemeza yuko umwe mu bashinzwe gucungera umutekano wa General Neva yitabye Imana. Bamuteye grenade ari ku modoka muri parikingi, ndetse amakuru akavuga yuko bibeshye gato cyane kuko bari bamaze kumenya yuko General Neva yaba yamaze kugera mu modoka. Ntabwo ariko byagenze. General Neva ntabwo yarari muri iyi modoka, ahubwo abashinzwe umutekano wiwe nibo bari bagiye muri parikingi kuvanamo imodoka ngo batware umukuru w'igihugu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko abagabye iki gitero bari bafite amakuru yizewe yemeza neza ko General Ndayishimiye ari ku biro by'umukuru w'igihugu. Abagabye igitero ngo bashakaga kwica Ndayishimiye. Amakuru aremeza yuko bateye grenade 2 ndetse imodoka ya General Ndayishimiye ikaba yangiritse. Amakuru yibanze aremeza yuko umwe mu bashinzwe umutekano wa General Neva yitabye Imana. 2 mu bagabye iki gitero nabo bitabye Imana kuko abashinzwe umutekano wa General Ndayishimiye bahise babarasa. Humvikanye urufaya rw'amasase ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8. Humvikanye amasase menshi cyane yamaze nk'iminota 5 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko abagabye iki gitero ngo ari abantu bari bafite intwaro zikomeye, ndetse ngo abagabye iki gitero ni abantu basanzwe bafite ububasha bwo kwerekeza ku biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru yibanze yamaze kumenyekana aremeza ko 2 mu bapfuye basanzwe bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, kandi ngo ni bamwe mu bakomando n'ubundi bigeze gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Ndasubiramwo, 2 mu bafashwe ndetse bakicwa ni abantu bari basanzwe mu gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa ko bigeze gukora akazi ko gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ngo bigeze no gucungera umutekano w'umuhisi Petero Nkurunziza, niko amasoko yacu arimo kubyemeza. Ibingibi rero ngo biragaragaza yuko abagabye igitero bari bafite amakuru yizewe kandi yuzuye mu bijyanye no gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ngubu rero ubutegetsi bwa Gitega ntacyo buratangaza kuri iki gitero. Amakuru yose arimo gutangazwa arimo kuvugwa mu kinyegero. Ntabwo General Evariste Ndayishimiye nawe aragira icyo avuga kuri kino gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi kigamije kumwivugana.
Ayandi makuru kandi arimo kutugeraho aremeza ko bano basirikare babiri barashwe basanganywe inkoho z'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aremeza ko inkoho basanganywe ari zimwe mu nkoho zikoreshwa n'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Ngo ntabwo byumvikana rero ukuntu babonye izi nkoho. Urujijo rukomeje kuba rwose rero ku muntu waba winyegeje inyuma ya kino gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi. Amakuru kandi akavuga yuko General Evariste Ndayishimiye yari amaze iminsi avuga yuko hari abantu bashaka kumwica. Imbere General Ndayishimiye yavuze yuko abizi neza ko abajenerali mu Burundi bashaka kumwica. Nta wamenya rero niba ari abajenerali bari bateguye iki gitero bagamije kwikiza Ndayishimiye. Habuze gato rwose General Neva yaragiye gupfa. Iyo baza kugaba igitero General Neva yamaze kugera mu modoka, amakuru yemeza neza ko yari guhita yitaba Imana kuko imodoka bateyeho za grenade yangiritse mu buryo bukomeye. Umwe mu basirikare bacungera umutekano wa Ndayishimiye wari umaze kuyigeramo yahise yitaba Imana. Amakuru rero akemeza yuko iki gitero nta wundi cyari kigamije, ngo cyari kigamije rwose General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi. Yabuze gatoya yarusimbutse rwamubonye. Amakuru arimo kuvugwa kuri kino gitero ni menshi kandi aratandukanye. Amakuru amwe namwe avuga yuko abajenerali batumvikana na Ndayishimiye aribo baba bakoresheje bano basirikare maze bakagaba igitero bagamije kwica General Neva. Hari n'abavuga yuko bari bagamije kumukanga bamwereka yuko bashobora kumwirenza umunota ku wundi. Muri iyi minsi hari bombora mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu ntwaro ya General Neva. Abasirikare bararakaye cyane ndetse babwiye Ndayishimiye ko arimo gukora amakosa akomeye yo gukomeza kohereza abasirikare muri Kongo, ndetse ngo itunga ry'igihugu ryaratesekaye mu buryo bukomeye. Abajenerali bavuga ko Burundi burimo kujya mu manga ikomeye cyane, ndetse bakavuga ko General Neva ntacyo arimo gukora ngo atabare igihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko mu minsi mike cyane igihugu cy'u Burundi gishobora guhinduka Banana Republic. Ngo ni igihugu rwose kizaba kitagifite iyo kiva n'iyo cyerekeza, kizaba cyarahindutse akaduruvayo. Ibibazo by'ubukungu ndetse n'ibibazo by'imitegekere birimo kugariza cyane abatuye igihugu cy'u Burundi. Niko bamwe mu bajenerali babibwiye General Neva atakubica ku ruhande, ndetse babimubwiye amaso ku maso atakurya umunwa. Nyuma y'iki gitero rero amakuru akavuga yuko bano bajenerali bashakaga kwica Ndayishimiye, cyangwa se bakaba bashakaga kumutera ubwoba ngo abe yahindura inyifato ave kuri zimwe mu ngingo arimo gufata muri iyi minsi, cyane cyane kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo, cyane cyane kwigwizaho itunga ry'igihugu ndetse no gukomeza gukandamiza bamwe mu basirikare bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ayandi makuru kandi avuga yuko iki gitero cyaba cyakozwe na General Evariste Ndayishimiye ubwiwe nyene ngo yereke abanyagihugu ko perezida wabo ageramiwe. General Ndayishimiye ngo yaba yateguye iki gitero akakigabaho ku biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo yereke abanyagihugu ko abantu barimo gushaka kumwica, kugira ngo azamure emosiyo z'abanyagihugu, yereke abanyagihugu ko arimo gukora ibintu byiza ariko ko abantu b'ibisuma barimo gushaka kumwica. Izi ni zimwe muri tekinike zikoreshwa n'abategetsi, akigabaho ibitero akigira victime, akerekana ko yaragiye gupfa azira ibikorwa byiza arimo gukorera abanyagihugu. Biravugwa rero ko Ndayishimiye nawe yaba yigabyeho kino gitero akereka abanyagihugu ko abantu b'abagizi ba nabi badashyigikiye ibikorwa by'iterambere arimo gukorera u Burundi aribo barimo gushaka kumwica. Ibingibi rero ngo Ndayishimiye ashobora kubikoresha nk'iturufu maze agahamagarira abanyagihugu gukomeza kumushyigikira ndetse no kurwanya abo yita ko ari abanzi b'u Burundi barimo gushaka kumwica. Nyuma ya kino gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi, biravugwa yuko hari abajenerali bakomeye mu Burundi bashobora gutabwa mu mvuto. Amakuru akavuga ko bano bajenerali baba bagiye gucakirwa bakagirizwa gushaka kwica umukuru w'igihugu.
Bamwe rero mu bahinyanyura ibiriko birabera mu Burundi bakavuga ko kino gitero cyaba ari igitero cya baringa cyakozwe na General Ndayishimiye agamije guta muri yombi bamwe mu basirikare arimo kubona yuko barimo gushaka gutembagaza intwaro yiwe. Amakuru kandi akavuga yuko kugeza ubu ngubu General Neva nawe afite ibibazo bikomeye cyane. Akagwi k'abajenerali bakomeye mu Burundi kamaze rwose kumwereka yuko katamushyigikiye, ndetse ko mu matora yo mu 2027 bazashyigikira Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD FDD. Bungubu rero mu gihugu cy'u Burundi hari ihangana rikomeye. Hari n'amakuru avuga yuko bwana Reveriyano Ndikuriyo ari we waba wategetse ko bica General Ndayishimiye kugira ngo amuvane ku butegetsi. Byose nibirimo kuvugwa kuri kino gitero cyagabwe kwa General Evariste Ndayishimiye. Kugeza ubu turiko turavugana rero nta rwego rw'ubutegetsi rwari rwagira icyo rutangaza ku masase menshi cyane yaraye yumvikanye ku biro by'umukuru w'igihugu. Nababwiye yuko amasase menshi yumvikanye mu kiringo cy'iminota 5. Babiri mu bagabye igitero bapfuye. Umwe mu bari bajejwe gucungera umutekano wa Ndayishimiye nawe yapfuye. Amakuru akemeza yuko abakomeretse ari 3 ndetse ko imodoka ya General Neva yangiritse mu buryo bukomeye. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 ku biro by'umukuru w'igihugu hagaragaye abajenerali benshi cyane kandi bakomeye. Hagaragaye imodoka nyinshi za gisirikare, hagaragaye intwaro zikomeye, ndetse byagaragaraga yuko ibintu byahinduye isura ku biro by'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. Nta wuzi rero ikigiye gukurikiraho. Gusa hari amakuru avuga yuko abajenerali babiri kandi bakomeye baba bagiye gutabwa mu mvuto bagirizwa gushaka kwica umukuru w'igihugu.